ariko baramwangira kona kick hano. Kona kick n'undi hano ya Real Madrid. Gisore nka Oscar Mingueza hano kiramwangira bimwe mu bisore byaciye mu gwa FC Barcelona hano. Azumvikana ko rero biba bimeze neza ku mpande zose. Attention! Santiago kwa Kizigenzano Bertrani attention Kizigenzano Kwande kwa Marcos Alonso rekurano kwa Kizigenza attention bari dugira nabo rekura passe Kwande akuno mugabani Iglesias attention Kregson kibi attention yo attention birarangira attention Norco wapi kabisa attention bari dugira nabo ni Real Madrid kwa Kylian Mbappé attention Kylian Mbappé neza cyane hano umusore umwite Thibaut Courtois akora save y'amatekano. Thibaut Courtois apase neza hano ya Jude Bellingham arekura pasa kwa Kylian Mbappé lote araba umunyezamu kunagaza umwite Vincent Guetta arekura misile arekura bombana umunyezamu na umupira uciye. Real Madrid 2 Celta Vigo ubusa umunota wa 40 kwako Jonas iki ifise krone indwi ekipe ya Madrid ikagira krone zine birumvikana ibiri hejuru ya ekipe ya Madrid hano baragenda gute bamaze kuba bayikaraga kura y'umupira usanga umugabo umiteje Rodriguez
yagarariye ababwira ati kumwe namwe birinjirika hariya ati kumbe birinjirika reka turabe ekipe Madrid ominota 69 ekipe Madrid 3 ekipe Celta Vigo kimwe bavuga ati nawe usangira n'utabega hariya akwande kuno mugabo mwite Amoriba ekipe Manchester United hano abaze kwitereka mu itsinda bigera kuri 2 attention mutamu mwite Lago Aspas akwinjira mu kibuga Lago Aspas arabuna mwana kunagaza mwite Williot arakura passe magique uno mwana Williot nawe aterekamwo igitsindo aca kabiri ku ruhande agwa Celta Vigo. Real Madrid 3 Celta Vigo 2 mw'abantu